Jewe natanguye kumviriza umuziki mu bihumbi 2001 no nari ntanguye guca ubwenge numviriza umuziki kandi je narakunda umuziki cyane. Mbo nsha ndakubwira ko umuziki w'u Burundi ugizwe n'inkingi zitatu n'ibihome bitatu. Ibiyo icambere ni Kingiroriro. Hajya rero ravuze ko ari legend je sinoharira. Kuba rero ntaguciriyemo kuba Kiriku yavuze ndacaza ntunciremo ndacavuga imfuruka zingahe zitatu. Inkingi ya mbere ni Roriro, inkingi ya kabiri ni Big Fizzo, inkingi ya gatatu ni Satbi. Abo bantu batatu tabubaha cusha kugeze ngaha nta kindi kintu wosubira kumbaza, banza wubaha abo bantu batatu hama tucituganira no kubindi byose ibanda. Reka tumadushira icubahiro kuri aba legend bose batatu bamaze gushira amashi cyane. Kuba yarakuyemwo umwe byumvikane iki bivuze iki? Byumvikane ko nabo bandi ntabagera umuntu ariko nawe nyene gusa ikintu kimwe yibagiza bro, je uko ndaba umuziki nuko wuraba biratandukanye. Uri kurambira yuko umuziki wateye imbere, indirimbo ishobora kuvuma iyina nasivuma amezi 5 umwaka. Hakaba hari indirimbo zo mu bihumbi 2000 mu bihumbi 2004 no muri 19 za bacanco ya Miss nubu bro, indirimbo za bacanco ya Miss ubu mu makaraoke izo ndirimbo usangaho. Ati canco ya Miss yarakwiye kuririmba indirimbo y'igihugu. So ugacumbwira umuntu aririmbye ahani, it's okay. Ijya ndirimbo yanditse neza kandi ni indirimbo iri hit, ntawo bideha ihagaze neza mugabo none izo kwa miri hit bro mbe cyanye ni indirimbo zabaye hit zinganiki. Bo reka tuvuge ko ari gihe ciwe mugabo iki gihe nikimuhende isho je namambwira iki gihe nikikuhende bro. So hari ibintu byinshi biki agikora, hari abantu benshi azoyiga ku ibazo umbajije ti umuziki wa kera ni warimwe amahera n'ubu wa kera warimwe amahera n'ubu warimwe amahera. None ucumbwira ko abaririmbye kuko urabona nkuba abaririmbye baguma burira indege, muririmbye agashobora kuburira indege gatatu mu mezi 3. None tuvugisha ukuri ugiye gukora igitaramo Iburaya ntibakoresha amahero ku buryo utohembwa amafaranga ku gitaramo kimwe wogura parasera ikindi gitaramo kubaka inzu ukaba mu nzu yiwawe. Jewe ko numva benshi bapanze benshi n'amamodoka benshi bayaronka ku ngwate, abandi bayaronka ku ngabire ku gift, abandi nabo ngo bakagenda bayaronka bivaye n'amakampani baba basinyanye bakavuga ati uzokwabwira muri je naratangaye mbere nk'uwo Kiriku ariko urambwira ngo wana ngo ararenze ngo hanihe. Naratangaye kajya kamodoka niko ariko yari afise ijya modoka ngo bamuhaye imodoka miliyoni 3 yari Honda imiyoni oya abo barandi naguciriyemwo. Reka tuve ku muziki ndundi ndizera wumvishe ugiye kufata umuziki wo mu Burundi no musa ugeze no muziki wo mu Rwanda ubona byifashe gute? Ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Nkuko mubizi ni Julius twamaturiye kuri BDI Info duhanahana ibiganiro ibinabiriya kubizanye n'ubuzima ahanini ku Barundi ku Burundi muri music rimwe na rimwe tukajamo. No munsi ndafitiye umutumire ndaguhaye mwiriwe. Ndabaramukije cyane kandi ndaramukije n'abariko baratwumviriza na cyane cyane aho baba baherereye mu mpande zose zigize isi ko ari zine. Ndagushimiye cyane Mr. Ino munsi tuko tuyagana bana na Mr. The Future man. Ino munsi ndabazaniye umuntu humvise izina ni Kazoza ni Fitire. Abantu benshi niko bakunda kubisigura ivana n'ururimi ubu vyumvamo ni Fitire ni Future ni Kazoza canke sinzi ukuntu babivuga mu Giswahili, mwadushya muri commentaire. Hama uno munsi nkeneye ko tuyaga ku muziki ndundi kuri ya Indundi music. Bro uri umwe mu Barundi canke mu bantu bazi music industry wacu mu Burundi. Uno munsi i music ahigeze haba umuziki w'ubu canke wa kera uzi kwiki? Umuziki w'u Burundi mw'uyu mwanya ahugeze novuga yuko ugeze ku ntambwe ishimishije. Mugabo sinoca mvuga yuko wocu usumba umuziki wa kera kuko tugiye kuraba umuziki wa kera wari ufise message, ufise n'akanovera kenshi cyane. Uvuze yuko umuziki wa kera wari ufise akanovera kenshi cyane kurusha ubushatse gusigura iki? Nshatse gusigura ko indirimbo z'ubu zivuma indwi imwe, iyinanasi ikavuma amezi 5. Iyo abari indirimbo ikomeye cyane. Aho tuvuze ahanihe nk'umuntu ushigikira umuziki wa kera nta kantu wumvamo? Ahanihe nahanyene abana buno munsi icivugo muri new generation. Jewe no munsi ndaza gushigikira new generation kandi umbabarire ko kubera niryo nisanzemo kandi n'urubuga rwanje rukurikana n'urunganwe new generation. Niyo mpamvu cankoresha kano kajambo ati aha nihe. Tuvuze aha nihe tuba twumvise Kiriku bro
nko mu bastare ku majambo aheruka kuvuga mwayakiriye gute? Jewe amajambo Kireko yakoze nayakiriye nabi bivanye n'ukuntu yahangaye igiti kiturirwa, in fact yuri igiti kiturirwa, ariko ngujya mpetera abafise ni igihe ciwe, ni igihe ciwe, n'iki gihe ni igihe gitonya cyane. Indirimbo imwe bro, indirimbo imwe ntishobora kugutuma utamajambo utuka n'abantu utobukwiye gutuka, ariko ntiyatukanye mbwa yaravuze nabi. Yaravuze ati amateka yandikiwe no munsi kuri Stade Intwari niyo mutayandika mu gitabo ni intebe zizoyandika. Urumva amateka yanditse nta wundi muntu yoba yarayakoze canke ntaba kiyakora canke ntabazoyakora. Ngira yaribagiye ko Big Fizzo yigeze no kuyandika mu gihugu kitari ciwe. Bro, indirimbo imwe ntishobora kugutuma uvuga amajambo, ntishobora gutuma utindero, ntishobora gutuma uhangara abantu utohangaye. No, tuve pas possible. Tuve kuri Kiriku, uraza abaririmbyi benshi mwagiye mukorana kandi twubaha mu gihugu. Nanje sinomushigikira kurajya amajambo, ariko reka twigire kuri comparaison y'umuziki w'uno munsi ukuntu umeze, mudusigurire nk'abantu nyene musanzwe mufise ico muzi. Okay, jewe natanguye kumviriza umuziki mu 2001, none ari ntanguye guca ubwenge numviriza umuziki, kandi je narakunda umuziki cyane. Mbo nca ndakubwira ko umuziki w'u Burundi ugizwe n'inkingi zitatu n'ibihome bitatu. Ibiyo icambere ni kingi Roriro. Hajya Roriro avuze ko ari legend, je sinoharira kuba rero ntaguciriyemo kuba Kiriku yavuze ndacaza ntunciremo ndacavuga imfuruka zingahe zitatu. Inkingi ya mbere ni Roriro, inkingi ya kabiri ni Big Fizzo, inkingi ya gatatu ni Satbi. Abo bantu batatu tabubaha cusha kugeze ngaha, nta kindi kintu wosubira kumbaza, banza wubaha abo bantu batatu hama tucituganira no kubindi byose bibandanye. Reka tumadushira icubahiro kuri aba legend bose batatu bamaze gushira amashi cyane. Kuba yarakuyemwo umwe byumvikane iki, bivuze iki? Byumvikane ko nabo bandi ntabagera umuntu ariko nawe nyene gusa ikintu kimwe yibagiza bro, je uko ndaba umuziki nuko wuraba biratandukanye. Uri kurambira yuko umuziki wateye imbere, indirimbo ishobora kuvuma iyina nasivuma amezi 5 umwaka, hakaba hari indirimbo zo mu 2000 mu 2004 no muri 1990 z'abacanco wa Miss. Nubu bro, indirimbo z'abacanco wa Miss ubu mu makaraoke izo ndirimbo sangaho ati canco wa Miss yarakwiye kuririmba indirimbo y'igihugu. So ugacumbwira umuntu aririmbye ahani, it's okay, ijya ndirimbo yanditse neza kandi ni indirimbo iri hit, ntawo bideha ihagaze neza mugabo none izo kwa miri hit bro, mbecanye ni indirimbo zabaye hit zinganiki. Mbo reka tuvuge ko ari gihe ciwe, mugabo iki gihe nikimuhende, ico je namambwira iki gihe nikikuhende bro. So hari ibintu byinshi biki agikora, hari abantu benshi azoyiga azorondera kuri bari abagabo nyine bro. Jewe nakuze no wumviriza umuziki wa Roriro. Roriro niwe muntu wa mbere yatangwe gukora video nziza, ico turacemeranyako, kandi no muntu wa mbere je ndemera neza ko ari umuntu wa mbere, umustar wa mbere yinjiza abandi bastare bose mu muzi. Twese twarabira ko tukavuga, je ndibuka nambara amafilme mu 2004 na 5 kwishuri turirimba indirimbo za Roriro. Hirya gihe hari hagezwe akaba yita ngo ni Saga Brother aho kuntu nagenda nkagura amafilme ngo nje kugura amafilme ya Roriro. Urumva nje kugura amafilme ya Chanel mu company wiyo. Urumva hamwe ahantu hose uciye indirimbo usanga havuga indirimbo za Roriro. Wanashaka na Big Fizzo benshi kugira tumumenye, nka twege bivanye n'ahantu twari tuba kugira tumumenye, twamumenye biciye kuri Roriro. Urumva niwe yamwinjize amukuye mu Buyenzi, niwe yatanguye kumushyira mu maclip, kuko Roriro niwe muntu wa mbere yakora maclip meza. Urumva kandi Roriro ikintu ndamushimira naho hari utuntu twinshi nawe yakoshejeko, ni ikintu kimwe Roriro n'uwo munsi ntagirigira cika intege, Roriro aguma akora bro. Kijya kintu ko kudacika intege mu buzima ni ikintu cambere. Ariko Roriro nawo ikibazo ciwiwe sinzi yuko hari ikantu umaze kubona kuri Roriro gatuma kamucafuza. Roriro ni mu ba legend nemera, kandi nta muntu n'umwe atamwemera, ninje tukubwira Roriro. Ariko ikibazo kimwe, mbega urazi yuko Roriro ari wo mustare wa mbere ushobora gusanga ari mwibeni bwo gutora amabuye kumusaga. So wa mbere kandi se n'uwa nyuma gusa. Rero ako nakanenge kubera je Roriro twarakoranye igiteramo bro mu 2014. Twari twagiye mu ntara ya Bubanza. Roriro twarakoranye igiteramo, kandi Roriro tumaze gukorera ibitiramo nka bitatu. Gusa Roriro ikintu ndamushimira ari humble.
arugurutse n'umuntu atanziga afise n'umuntu afise umutima mwiza urumva mugabo rero ivyo navyo ukuntu asigaye yitwara ico kintu ndabona nico kintu gituma n'ababana batangura kumukengera ngo hari igihe bazamubona arenze kuri batara asugumye kuko umusitare icambere bavuga ati musani ni kiyo cha jamii mumbabarira igiswahili jewe si cinji ni kiyo cha jamii so umusitare ni kintu abantu bose barabirako karorero mu gihe bariko barakora umusitare usuguma imoto kuri bata urenga caguheranye aho nawe mutama urabe ko rero wikutanga sinko dusatira nabi bro kuko twe twaguze dugufana n'ubu turacagufana ego cyane kuko je ndibuka ko narigera kuba nifuza ko noririmba nka Roriro ugasanga indirimbo ziwe ndiko ndazisubiramwo kugira kuko je ni umusitari wa mbere nemera mu Burundi yari Roriro ego tugiye kuraba ku karanga k'umuziki wa kera n'akaranga kubu nuwuhe muziki wo bufise message canke nuwuhe muziki wo bugira hit ukadunda neza ku buryo abana bose bawugira bro umuziki wa kera uranditswe ufise message yumvirizwa n'abantu bakuru yumvirizwa n'abantu bato na albamu zakira ngo wasanga zizimvye wasanga zizimvye bivanye n'amafaranga kuko amafaranga kera yara kijya gihe bazigurisha ku ma CD ata ama flash ata ama bluetooth arigera abaho urumva mugabo ubu usanga indirimbo bunye nisohoka ngiye kuri YouTube ukazubona ndayitoye niho je mbonera kumenga umuziki baratya kanovera kera kugira indirimbo ndibukaje ko nirirwa kwi radio urindi bavuze ko yanaka tuninga kugira numviriza nshaka kajya karirimbo mugabo ubu uja kuri YouTube aho nyine ubundi mu boyiro ukaca uyitora urumva so iki muvuga ati muri umuziki w'ubu uri hit umuziki w'ubu urakaze kurusha wa kera ahubwo ubu ni technology ihari ituma ibintu tubironka byoroshe kera ibintu twabironka bigoye nico kituma twaca tumenya ukuntu tubibungabunga ari umusani make sure waramuguma ko kamugwako je ndibuka ko navuye mu ikomine navuye mu ntara nja mu indi ntara ngiye kuraba umusani ugiye kurondera umuziki ndibuka ko jewe nashobora kumara amezi 2 nitegura ngenda ahantu bagize ibiharage basoromye ibiharage canke ibigori ngenda nahabiga basigaje kugira ndabe ko ndonka amahera yo kuza kuraba umusani na hariho n'ibindi bita gukara ibiharage kuriya si byo nyene urumva bro so ubu ivyo byose twabikora kugira byo kuraba Baroriro na Big Fizzo na ba Sat B urumva niyo mpamvu rero uri kuravuga ati Roriro uri kuravuga ati Big Fizzo uri kuravuga Sat B jewe ntidushobora gutahuka kubera jewe bajya tutabafise mwaka kanya tutabifise aho tuja ntaho turiko akarorero ndaguburaza abasani bazimye bari bashoboye no kurusha abana bariko bagenda bavuga yuko bakaze barenze ndaguha akarorero urazi Black G ndamuyatumye ariko yabaye nk'imyaka 3 gusa abarahise uramuzi Black G bro urazi Larijo yarafise ikintu bita golden voice. Can you imagine? Golden voice. Anama voice abazimvye cyane ataba kubatafa kugirwa n'uwari bro. So tuko turavugana ku bintu bijanye n'umuziki jewe ndiko ndaraba ndagira analyse icambere umuziki w'ubu discipline sikirenga oya ngusanga bahenye ma video example genda ku televiziyo y'igihugu n'indirimbo zingahe zicako zabano bahungu oyu usanga zaziza mbega tiyori kubera icyo batazicishako none muta uzoba wewe uri muri saro wicaranye n'umuryango uvuye ku kazi muteramye muri ko murayaga canke abana urazi ubuzima bw'umurundi urazi ubuzima umurundi ubuzima tubayeho umuvyeyi uvuye ku kazi muteza kwicara n'abana ukabaha indero akubita ku kavazi ziko ukacukubita uzoburi kuraraba televiziyo uzubona indirimbo ya ntuzenya ntavuze mu izina kuko ama video y'ubu ubona abana abantu bahenye bakubira Delege generale none iyo wovuga ko ari indero ngo buri kuratanga indero ku bana ni kuvuga ati umuziki hajya ababa bawononye ubuvuye muri buryohe
uja mu bindi umuziki ubu twirukana ikintu bita technology. Niyo mpamvu indirimbo ishobora gusohoka no munsi igakivuma indwi imwe iheze ikaba nabyo biheranye ni. Ariko ngo aba petit bo bico babikorera ngo nuko icambere na mbere bo. Niyo mpamvu je ndakwati je nashigikiye new generation. Icambere na mbere bo birukanirare, birukana amafaranga. Amahera nta gihe na kimwe amahera atigeze abaho kandi nta gihe na kimwe amahera atigeze aryoha. Ahubwo vuga ati abasani ba kera bitwaye nabi. Abasani ba kera bitwaye nabi kuko kera umuziki warimo amafaranga nuba urimo amafaranga. Mugabo uciyumbwiri ico kintu nubundi cyambona ko wa muziki w'u Burundi naho tuvuga ati umuziki urimo amafaranga none akaroro k'abaririmbyi bafise amazu yabo. Vuza akaririmbyi akarorero k'abaririmbyi afise amazu yiwabo. Jewe ngo badakubeshe kubera nta mwanya ndaronka nta opportunity ndaronka zo kuza kubaraba ubuzima bw'iwabo, high life ziwabo ukuntu babayo. Kandi kanatsinda urazi neza na neza ko abaririmbyi benshi bo mu Burundi usanga banyegeza ubuzima bw'iwabo. Impamvu zirahari bobo ntibigera bazivuga. Mugato turezwa kumenya aho uba. Ariko neza na neza kanoni umuririmbyi nyawe ategeza kwerekana high life cyangwa real life y'ubuzima bwiwe, ubuzima bwiwe ukuntu abayeho mu buzima bwa misi yose ahasanzwe aba. Kuko nk'abaririmbyi benshi za Tanzania ubwo ba Harmonize, ba Diamond n'abajya abandi bapeti bato bari Kiba n'abandi benshi usanga berekana barerekana ugasanga imodoka habaramo modoka arayerekana ugasanga inzu abamo nigwiwe nta kotesha. None nukuvuga yuko bo baronka ama views ntabahemba amafaranga. Baba baronka ama views abahemba. Mugabo je aho ndacagaruka kuri ico kibazo umbajije ati umuziki wa kera ni warimwe amahera n'ubu wa kera warimwe amahera n'ubu burimwe amahera. None ucumbwira ko abaririmbye kuko urabona nkuba abaririmbye baguma burira indege muririmbye agashobora kuburira indege gatatu mu mezi 3. None tuvugisha ukuri ugiye gukora igitaramo i Buraya ntibakoresha amahero ku buryo utohembwa amafaranga ku gitaramo kimwe wogura parasera ikindi gitaramo kubaka inzu ukaba mu nzu yiwawe. Jewe ko numva benshi bapanze benshi n'amamodoka benshi bayaronka ku ngwate abandi bayaronka ku ngabire ku gift abandi nabo ngo bakagenda bayaronka bibaye n'amakampani baba basinyanye bakavuga ati uzokwarugira muri je naratangaye mbere nk'uwo kiri ariko urambwira wana ngo ararenze ngo hanihe naratangaye kajya kamodoka ariko yari afise ijya modoka ngo bamuhaye imodoka ya miliyoni 3 yari Honda imiyoni oya abo barabenshi yazari nkura abantu barasaza bamuhaye imodoka bingana. Can imagine bajya bapeti bamaze kujibura inshuro zinga ni nyinshi si nyinshi ku buryo buri imodoka y'imiliyoni 50 ngira yanka kuyigura kubera yahabwe mukoso ngira baba bafise business baba barimo. Uri citegererezo c'abantu umustari neza na neza ubukwiye kugira mu modoka atari ya Toyota ubukwiye kugira mu modoka izindi raba akarore mu bindi bihugu. Oya ariko Dramati arameze neza ahagaze neza afise Dramati ni sawa. Dramati nakana keza Dramati ni intellectuel Dramati ntapfa kuvuga Dramati ni serious. Abari mbyo mu Burundi kwa babona kumenga abafunisha yashamita ngo umuge ngo umutingaye we ni ibintu bamubeshera. Dramati ndamunzi turazinanye kuko Dramati mu 2019 kuri Primusic twari kumwe na Dramati na ba Obelix twari kuri La Costa Beach ko yabereye turahava tucaruja kuri La Gengeti aho zari La Gengeti so turicara turanywana yarafiza agahiti baririmbanye na M-Data kijya gihe niko twariko turabyina tumwa n'ibiyeri agahiti ndakirogisi nakago bari kumwe na M-Data so Dramati hajya hano naramuko sigiti kukivuma so jya Dramati kweri niho namuboneye uyu mutipe ari nakazoza ntabwo yari umugenzi cyane mugabo waramubonera hari inyuma imbere akavuga tuno mupetiye ni fresh kuko uri kurara bijya generation niho yaragitangura kuza ukuntu je namubonye nabonye uyu mupeti bivanye n'ukuntu yicisha bugufi n'ukuntu abayeho nabona ati uyu mupeti n'ubundi azobakoma ushaka urabe n'ubu Dramati nta majambo menshi yawe nta majambo menshi mu Burundi ngo utekereze cyane bakugira ikivuma cyangwa bakakugira ikiyozo nkuko byama biboneka ku makomantere menshi y'abaririmbyi benshi bagenzi babo cyangwa abandi bantu usanga bariko bakora
ama comment ku muririmbyi nka Dramati bavuga ngo ujya ngo n'umugenwa asigaye yishima bakorana n'abanyarwanda nibamureke ahubwo jewe ikintu mbere notanga n'impanuro uri umuririmbyi wiyemera kandi wiyubaha kugira ugume uhagaze ugume muri standard ibintu by'ubujambo jambo toa abaririmbyi bafise ubujambo jambo kenshi usanga usanga atabindi ndemera umupeti bita MB Data yo afise audio wagiramo person ka ujya mupeti yatanguye kurondera ubuzima ariko amajambo ni make ujya mupeti yatanguye kurondera ubuzima hama ikindi kintu uri kuravuga ikintu ca mbere jewe notanga kome nk'impanuro ntubone abo bose ngo bateye imbere abaririmbyi bo hanze n'aba businessman bro umuziki wo mu Burundi ahantu uri yaba ugire hit canke abatayufise ntushobora kugutunga nibige abaririmbyi kwe investor gushira amafaranga muri business umuririmbyi usanga afise ikibanza dandarizamo impunzu umuririmbyi ugasanga afise ikibanza dandarizamo amamodoka abantu usanga bafise n'amarogo bamaze kubaka izina bavuga ati ino rogo y'ibikoresho urayirihira raba nka Wasafi kugire mu ndirimbo kajya kantu uti Wasafi urakaje mu ndirimbo yiwawe uri amafaranga amadolari raba ba Jux amashop ba Harmonize bafise ama company bita ngo African Boys okay tuje mu gihugu ca Zambia ba yo maps abana abantu bavuba cyane n'abantu bavuga mu amafaranga ubuzima bayemwo bro ubuzima bayemwo nibo bogereranya n'abandi bana musanze ari mu ifamu yiwe y'ingurube ntukumenye yuko urabimenya ariko bajya biwacu usanga ari showbiz gusa ngo tuzabana ugasanga umuntu nta mafaranga afise nta n'ikintu nakimwe aguma arindiye y'amafaranga y'umuziki igitaramo kitabonetse ntajya kandi ngo no kwama unyegeza amafaranga mu maja mu bintu maze gutohoza ngo no kwama unyegeza amafaranga uri umuririmbyi atashahara kumarira bizotuma ishubahiro cawe kikuva kicambere na mbere kuba bazobona uno muntu arakora umuziki twamugenda kuba concert wiwe ariko ntiyigera atera imbere bica bipfira ahantu hambere bipfira ikintu ca mbere coco nshangaruka ahantu mu gihe uri umuririmbyi office business ukora ku ruhande bro ntuzigera ubona amahera mboraza umuziki ukora amahera umuziki n'amafaranga udamahera office nta muziki ukora ico ni ikintu nabonye jewe mfise ubuhamya ijana kwijana ata amahera office nta muziki aba baririmbyi ubona bari hit kandi bafise n'amafaranga nuko ajya amafaranga babahemba mu concert bashiramo bagenda bakayashira muri bagenda bakayinvesita bamaze kuyashira muri business hama bagasha bagira ante ijya nyungu niyo baca bagenda gukoresha ama video meza niyo baca bagenda ariho baririmbyi usanga bitegurira ibiteramo ugasanga umuririmbyi ku gatwe kiwe yitegurira igiteramo urumva bro nico kintu uzosanga umuririmbyi kubera iki ari standard so naho ho hari amazi atanu atasho aronse bro aguma hagaze kubera inyuma y'umuziki arafise indi business agira ane akora urumva nivyo tuzosha dusanga bene Diamond bene Harmonize baguma bari hejuru kubera iki ntiyiza yuga muziki we yonyene uja muziki nakazi mukahandi naguciriyemwo reka tuve ku muziki ndundi ndizera ndibaza yuko wavuze byinshi abumva bumvishe ugiye kufata umuziki wo mu Burundi no musa ugeze no muziki wo mu Rwanda ubona byifashe gute umuziki wo mu Rwanda no mu Burundi uko bimeze ubu muziki abanyarwanda bo turabafise ijana kwijana hoba ari giki cyabaye kugira umuziki w'u Rwanda usubire inyuma mu Burundi duke abarundi barashavuye umuziki wo mu Burundi uri hit mugabo nta mafaranga ari ariko no mu Rwanda gusa nuko udashobora kwinjira mu buzima bw'iwabo nabo nyene barakubwira ati nta noti ntazo inoti baza kuzikura mu Burundi uzi uko buzuza cyane bakorose mugabo rero byarahindutse kuva aho bugariye imipaka asha n'umuziki wabo wacume ngo ariko ivyo ngo nivyotuma umuziki wabo ufuropa ngo ahubwo ngo abarundi bo nabunze urundi runani bavuga umuziki wacu kuko ngo basanze naguciriyemo ngo basanze abanyarwanda barira ku barundi ni kuvuga umuziki wabo wakundwa cyane n'abarundi gusumbye uko ukundwa cyane mu Rwanda none rabi biteramo byaba mu Burundi ntivyaba ari by'abanyarwanda gusa kandi ugasanga ngo bakoreye inoti umvirize nakubwire jewe narabaye muri Tanzania igihe gishika ku mezi ayabiri bro Tanzania urabona haje Kigoma mu gihe nahamaze navuye ntumvise indirimbo yo mu Burundi bavuga iki navuye ntumvise indirimbo yo mu Nigeria navuye ntumvise indirimbo y'umunyamerika baroga ikirere boy
narumviriza indirimbo zijya za kera zaba Embidoge zaba Tundamani zaba Alikiba zaba Mr Nice nukuri ahantu nicaye hamwe numva umengo no kwigumira aho nyene bakati no ntiyumvira ati no umuziki w'Uburundi nibiki urenga basi najya ku imanyovu cyari ikintu kimwe nace ntahura ko bakunda ivyabo icambere kugira umuziki wanyu utera imbere mugatangura gukunda ivyiwanyu bro umunyamahanga azoza kubinjirira gute kandi mwege mwarihagaze ko mwariyubatse kandi ntaguciriyemo ubu nyene gukunda iby'iwacu birashoboka ariko uruhara runini ruva kubaza kubakundisha aba promoter aba journalist n'aba promoters nuno mujewe nka BDI nabinzara nka BDI info namashi y'ibintu by'abarundi niyo mpamvu benshi basha bagira ikamyo bote uno muntu avuga by'iwacu by'abandi ntabyo yinjiramo sinogenda gupromote undi muririmbyi wo hanze mfise nanje nagira ndabe kubwire ndaguha karorero hari radio ntavuze izina twashobora gutwara ko indirimbo bakazitora bagasha batubwira ati indirimbo zanyu zizocako bagasha bagenda bakagirane bagata kumbe tugaca twumva yuko hari abandi baririmbyi bari mu bindi bihugu bibanye bariha usanga nko ku kwezi kubera yanzara inzara kubera gashahara hembwa ku radio akorerako umengo ni gato idolari jana bazimurundikiye agaca zivunja cagenda karihiramwo inzu akariha n'ishura abana ivyo bintu rero tumaze kuba ni nk'igiturire reka tumaze kuba uri umujournaliste udakunda basani biwanyu udakunda ivy'iwanyu bro tuzotera imbere gute ko wewe utegezwa kunteza imbere hama nanje ndaguteza imbere urumva inzara ikiri mu muziki w'u Burundi tugifisa aba promoter ba promote umuntu kubera inzara tuzoja umuziki wacu uzotera uja ko izo ndirimbo bavuga bafise amahiti bazoguma bakora izo ndirimbo ngo zibe hiti indwi imwe canke ukwezi kumwe mugabo usange ku mufuka araremvye usanga aremvye bo okay reka nitwava turangira ko ndabona yo kumenga akanya kagenda amasara sahagurika niko bavuga mu kiro arasambaguritse ariko arahera nkeneye utanga ubutumwa buto ku barundi ku baririmbyi ba kera b'abarundi n'abaririmbyi bubu hama wongera utange na message kandi ku promoters n'abakunzi b'umuziki first of all mu majambo make nshakagure ku ba legend icambere respect navuze ko umuziki w'u Burundi gizwe n'imfuka zingahe zitatu King Sat B Big Fizzo na Lolilo saba bonyene hariho nabandi ntashimye ko donagura kuko sino badandagura bose mugabo abona abantu kuko je mfata kuva mu 2000 abantu batumye umuziki tuwukunda abo bantu kandi aho nta muntu twoharira nawe ntishobora guharira okay ico ni cambere ica kabiri ku bakunzi b'umuziki novuga ati big up kuko ubu murakunda umuziki ubu murafana make sure akabona yuko kweri akabona ati umuntu n'umufana umuntu yafanye umuziki okay ico ica kabiri ica gatatu nshanza ku ba promoters abo bobo twomarana ca wiyumvira nko mu promoters umupromoter ashobora gutora amahera yo mu underground upcoming urazi uyo muntu uwo muziki ugiye umuvugiritse nta mahera umuzanira urumva nawe arashonje inzara iramwishe mugabo ukamubwira ati je kugira indirimbo yawe ndayicishe ku TV kanaka canke agacano canke ku radio banze umpa amahera bro no basaba yuko iyo ngeso muvavanganure nayo mukora ikintu kivuye ku mutima kuko nitwakora ikintu kivuye ku mutima tugakunda umuziki tugakunda abaririmbyi bacu bro amafaranga uri kurakora araza cyane so ikindi kintu nto kwibagira aba producer bavuze umuziki hari aba producer aba promoter nibajya wa promoting abakawuvuza akaba n'aba producer aba DJ baratandukanye n'aba producer cyo kintu citondere ugazaho ucitondere aba producer naba bakora imiziki ikorabo ntabijya wasanze ndiko ndakora amabiti hajya jewe ndakora production y'umuziki ugiye umuziki wumvikana DJ avuza umuziki wakozwe ni nkuko we no guha umuziki ukagenda ukawuvuza mu kabare naka canke mu night club kanaka sivyo uwo ni wo mu DJ so bakunde kuza baravuza indirimbo z'abarundi tuze twumviriza ivy'iwacu mugabo ku rugero turiko respect muriko muraza aho ni kuba promoter n'aba DJ mugabo kuba promoters ndacabonamwo igihengeri kinini
uzamva nk'umuntu aho gupromoting ibintu by'iwacu akazitamo ibintu by'inyuma y'akanyaru ivyo rero canke hakurya Tanzania ugasanga kishizemo kitumariri je ndiko ndaraba aba promoters bitangiye bari gupromota neza n'umutima mwiza Edison Ndayahoze Edison Ndayahoze kweri n'umuntu wamene nemera Juste Gael big up ntunzanira abo bandandri promoter ntunzanira abo bakoresha umwanya bakoresha ibintu by'inzara ayo jana inzara bakoresha inzara rimwe no guseka mbona ko guseka abashaka babacori hariho ubu numvise muri iyo mizingo yacoresheje Natasha kandi imagine umuntu yakwemereye ifone ukamwandikira ngo tirabo umuntu yibashe nka Natasha uri umuntu wiswe yuko yibashe kwe reka tubandanye turangiza ikiganiro ndagusaba ngo utanga kandi kajamo ku barundi ahanini abakunda umuziki ndundi eka n'abakunzi ba BDI Info. Jewe ndibaza ko byinshi nabivuze abakunzi ba BDI Info ico no basaba nuko bandanya bagira platage bagira ni subscribe cyangwa sabone kubera jewe hariho ibintu kwiyabonesha kugira urubuga rubandanye rukura kugira ibiganiro bica kuri BDI Info bibandanye bishikira umuntu wese ahari hose na cyane ko ari urubuga amakuru acako amakuru abameze neza n'amakuru atomoye so hama kubakunzi b'umuziki ndundi kuba promoters kuba producer kuntambwe ntonya tugezeko je novuga ati tubandanye dukomerera aho nyene ewana tuzosubira kuza ku mupaka oya mugabo niba samara gatonya tugasamara gatonya asha barongera kudutama ikindi igihe baradutama oya ngo abapeti ngo ntibajyame nyuma y'imipaka oya ntibajyama ndagushimiye cyane bwana Jimmy nanje ndabashimiye cyane nongera ndabakengurukira nongera mvuga ati BDI Info big up sana na cyane ukuntu mwitanga mukarondera abaririmbyi abafisa amakuru y'abaririmbyi abafisa amakuru y'ubuzima butandukanye mukemera mukabasanga aho bari abaririmbyi muri no minsi bariko badukwepa nabato bariko badukwepa ngo urubuga rwacu naho rushikana babwira gake nababwira ati ibyo bakora ntibazi ibyo nawe urazi gufata itike giwawe ukariha imodoka ukaza kurondera umuntu kugira umwamamariza ibintu vyiwe ku uraza amakamera amahera gugwa ukaza kurondera umuntu kugira umwamamariza ibintu vyiwe hama gaca umwanya ugeza gaca gukweba bro ibyo ni bisanzwe ariko nkatwe nitwocika intege kuko n'ubuzima turabitahura umuntu wari wese afite ukuntu aremye na cyane reka nongere ngira ko nshimira buri mukunzi wese wadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera ndagushimira cyane twari kumwe na The Future Entertainment ikiganiro cy'iwacu nizere yuko mwacumvise mbega ku muziki ndundi aho muziki na cyane ku bakunzi b'umuziki ndundi aho umuziki wacu uBurundi ugeze murabona neza na neza ko dushobora kongera kuduga ku buryo hazogera aho umuririmbyi akubitamo ikisonge kimwe masaha kikaba gikwize cyangwa mu munsi umwe cyangwa hagati y'indwi imwe kikaba gikwije 1 million views kuduga hejuru shiramo amakombantere y'iwanyu mbega nyakubahwa The Future Jimmy ikiganiro cy'iwiwe mwacumvise gute yatanze impanuro nyinshi nyiza ndabashimiye cyane twavuze byinshi nitwobimara kuko ngo kuvuga menshi siko kuyamara reka nshimire rero mwese aho muri ko mudukurikirana muherereye mu bihugu byinshi bitandukanye kuri no mubumbe w'isi haba muri Afrika haba muri South Africa eka tugende muri Asia na Europe na Amerika mwese ndabakunda no mu Buhindi mukubitemo n'amakomantere niyo muri ko mudukurikirana muherereye ndabakunda cyane bye see you next time.